Peace International TV nimbonesha kure nziza ibakorera ibiganiro vyiza bitandukanye kuduza impano z'ugwaruka harimo umuziki utugenegene gutamba ndetse n'ibindi. Si ivyo gusa, Peace International TV irakora n'izindi serivisi zitandukanye. Abifuza imanza z'ubugeni, amasabukuru y'amavuko anniversaire, uburyo bw'ikibiriraho buzwi nka live streaming kuri YouTube, eka n'izindi manza. Peace International TV irabibafashamwo. Hari abahinga babizoberewemwo cyane n'ibikoresho bigezweho kandi bihagije. Peace International TV iriho kubwanyu, ntimutangwe. Nkuko mwamaze kubibona, iyi ni PITV. Bakunzi bacu turabaramukije cyane, tunabaha ikaze, tunabashimira cyane ko mubandanya mutwitwararika mu biganiro byacu, mukabisangiza n'abandi kugira ngo impano z'ugwaruka rw'u Burundi zishobore gutera imbere. Tumaze iminsi tubaha ibiganiro byinshi bitandukanye, ubwo twihaye ihangiro ryo kuduza impano z'ugwaruka, ugwaruka ruri mu mice itandukanye. Nkuko mubibona imbere y'amasanamu, murabona ko turi kumwe n'umwigeme mwiza, umwigeme akeye, murabona yuko afise n'utuntu twobona yuko twokwibaza yuko ari udusharizo. Kumbure nibyo tugiye gushimikira ko ahanini kugira ngo tumenye ido nido y'ukuntu abigenza n'ubuhinga akoresha kugira ngo ashobore gukora bino bintu. Reka tumuhe ikaze. N'impore amahoro cyane, kaze muri PITV. murakoze cyane. Kumbure rero ku batabazi buvuga yuko muri bande. Nitwa Angela igira neza, abamvuka mu ntara ya Mwaro muri komine Kayokwe, umutumba ni Nyakibari. Abandi umunyeshuri muri kaminuza ya Burundi, niga mu gisata ca geography, aménagement et environnement. Abakunzi ba PITV nkuko mwamaze kuvyumva, murumva ko turi kumwe na Angela, akaba asanzwe ari umunyeshuri muri kaminuza y'u Burundi. Angela, tumaze kubona yuko ufise utuntu ukora kandi ukaba usanzwe uri n'umunyeshuri muri kaminuza. Utwo tuntu ufise ku bantu boba batatuzi bovuga yuko ari uduki? Ngerageje kubisigura, aka ni nk'agasharizo, kandi sinagasharizo gusa, umuntu ashobora kugakoresha mu rugo, gushirako ivyamwa, kubikako ivyamwa, urose nk'abashitsi urashobora kukabaserevako kabaha ivyamwa. Ego nico gikoresho, cyangwa ukagashira ku meza kagadekora muri saro, niko kazi kabyo. Ego uramaze kutubwira rero ico dukoreshwa, ariko kandi turabona yuko mengo turakozwe mu buryo budasanzwe. Wotubwira ibikoresho ahanini mukoresha ni ibikoresho nyabaki? Ibikoresho nkoresha ni impapuro. Impapuro zijya za format 4, zijya abanyeshuri baca bajumbana n'ingoga serabisi, zijya baba barahevye, simpaka nkoreshe impapuro nshasha. Naho urupapuro rwaheze banditseko nigo nkoresha. Hambavu y'ivyo ndakoresha kandi kore, ko bita ubwome mu Kirundi, kandi ndakoresha supagro. Nivyo bikoresho bitatu nkoresha mu gukora no mu, kandi nirangi. Ego nirangi, iyo mejije guhoma izo mpapuro zigafatana, cansiga kirangi, ari ryo rituma ibi bikoresho bishobora gukomera uko mubibona kandi bisayangane nko mubibona nyene. Kumbure umuntu yo kwiyumvira ati impapuro ushobora gukoresha kugira ngo ukore ivyo bintu, urumva yuko ari n'ubuhinga buteye ubwoba. Izo mpapuro bigenda gute kugira ngo birangire zikozwemo akantu nkako? N'ubuhinga budasanzwe, tarashobora gushika hano ndiko ndabikora ntiho bitahura, kuko uri kuraraba urupapuro womenga nugo guta nugo guturira nta kamaro rufise. Mugabo je ubwanje ndafise ukuntu ndazizinga, hama nkaziteranya, hama hakavamwe ikintu ciza mubona nkuko. Ego nteranya nyene kurya uzizinga, ntabwo uzicisha nko mu mazi canke mu kindi kintu? Ndazicishamo gusa, ico nkora ndazizinga hama nkaziteranya nkoresheje kore. Kumbure rero ubwo n'ubuhinga budasanzwe. Ico cyumvire rero kugira ngo wiyumvire ko kuri ikintu nk'ico, icyumviro caje kiva hehe? Burya telefone umwanya umwe yafise akamaro, harabigira akamaro, n'abandi usanga bazikoresha mu bundi buryo, ugasanga bakoresheje ibitari byo. Ariko je nanje telefone novuga nti niyo yampaye ide niniya yo kugira ngo nkuru no mugambi.
nayo ko nkoresha telefone mbona ahantu hari akantu gakoze mu mpapuro muri titre y'ako ka video mbona hariho titre ivuga yuko ako kantu gakoze mu mpapuro nandi cankuraho ide ndavuga ati impapuro duta nizo nyinshi ifo yuko nanje mvaloriza impapuro zijya umuntu yo kwiyumvira ko yota cankuraho ide cantangura gukora ibikorwa nanje nivyo vyibe mubona ndiko ndakora uno musi. Ico cyumviro caje waratanguye kaminuza canke utarayitangura? Nari namaze kwitangura nari mu mwaka wa 2. Ubu uri mu mwaka wa kangahe? Mu mwaka wa 3. Aho rero uratanguye kubishira ku mugaragaro, uratanguye kubikora, isoko yawe rero bigenda gute? Urabona abantu babikugurira barabitahura bimeze gute? Hariho benshi batarabitahura kuko yiyumvira urupapuro n'ingene runyaruka kujoba avuga ati je nta kintu gikoze mu papuro nogura kuko urupapuro uko ndaruzi ruranyaruka kujoba mugabo kandi urupapuro ukuntu mba narukoze nkarusiga ntirunyaruka kujoba. Abakiriya rero baracangoye kubera ko ntibaramenyera benshi naho nkorera ntihampermeta ko abantu bashobora kumenyana n'ingoga kuko nkorera muri campus mu kigo ca leta biragoye ko umuntu wo hanze abimenya. Ego nico bituma mvuga nti abakiriya ntabo ndonka nabo ndonka n'abanyeshure canke nk'umunyeshure w'umugenzi arashobora kubipublia akoresheje ku mastati canke kuri Facebook umuntu wo hanze akabona kubimenya akaza kunshorera. Bera uno munsi leta y'u Burundi yashize imbere amakoperative guhamagarira urwaruka kuja mu makoperative kugira ngo rushobore kwiyungunganya. Wewe ubona gute nta rundi rwaruka ruhari woba wigisha kugira ngo bikunde uwo mugambi mukore hanyuma mushobore gushika ku ndunduro y'ico mwifuza? Ego indoto yanje bwa mbere na mbere nipfuza yuko ibikorwa byanje byogera kure kandi mfise icyifuzo yuko mu myaka nk'itanu shobora nanje kuba naragize association turi hamwe n'urundi rwaruka tugashira hamwe ivyumviro maze tugakoza impano yacu. Ego nico nipfuza hari abanyeshure bamwe dusanzwe tubana bamaze gutangura kwiga. Ego hari abamaze kwigisha bamwe baratanguye kubimenya baraza baramfasha bakamfasha nko kuzinga impapuro nanje nkabandanya n'ibindi bikorwa. Ego hari abo tumaze kuja hamwe mu jambo rimwe. Uno musi rero kandi hariho n'ishirahamwe paeje risahiriza rigafasha ugwaruka mu migambi yago yo kwiteza imbere. Iryo shirahamwe uba warigeze kuyumva? Ego ndamaze kuryumva. Kandi baramaze gutunganya amahiganwa ugwaruka rukerekana imigambi yago. Wewe uba warigeze kugerageza kugira ngo nawe ushobore kujamo urabe ko togwa? Oya ntabwo ndagerageza kujamwo mugabo ndafise ico cifuzo nanje cyo kuzoja mu bandi nkaja mu mahiganwa gusa na intambamye nahuye nazo ni kubera ko ntariko nkorera ahantu hameze neza ku mugaragaro ahantu ushobora gukora nidegembya nico cantumye ntashobora no guparticipa muri ayo mahiganwa kuko sindakora ibintu byinshi bantu ngo babimenyere babone n'akamaro kabyo rero ndindiriye kuzobanza gukora hama nzoje mu mahiganwa afise ikintu kigaragara nshobora gupresenta. Haruhande rero y'intambamyi yuko ikibanza urimwo kitakorohereza hari izindi ntambamyi uhura nazo iyo uriko urarangura ibikorwa vyawe? Ego intambamyi ya mbere niyo nyene yo kubura ikibanza. Iyindi ntambamyi nijanye n'uburyo kuko ndi umunyeshure wo muri kaminuza ubuzima buragoye rero kenshi ndakunda kubura uburyo bwo kugira ngo nshobore kugura ibikoresho bikwiye. Ego n'abakiriya kandi ibyo nkora byinshi ntibisohoka ko nta bakiriya ndaronka donc bidasohotse nanje camba découragé buke kubera ko ibintu ntako ndabona ko bisohoka. Vuba cyane rero ugiye kurangiza amashuri yawe ya kaminuza. Uyu niwo mugambi uzobandanya cyane? Ego ndawukunda no mwuga wanje ndawukunda umwuga wo kujisha ndawukunda cyane nico bituma nipfuza n'inyuma y'amashuri kuzowubandanya. Yese bashika nkaronka akazi naho no karonka sinobihagarika. Ego nzobibandanya ndabikora
kugeza kumbure abariko baradukurikira basha kuvuga ati uyu no mwigeme arafise ibintu byofasha abantu kandi byo muteza imbere. Wewe urabona nk'ikintu bogufasha ari giki? nkuko bijanye na Uwo mugambi wawe icyo nipfuza ko abantu bofasha cyambere ne kumfata mu mugongo kuko nkuko namaze kubivuga uburyo ni buke sinshobora kuronka ibikoresho byose kubera nta gafaranga kandi ikindi nipfuza bomfatamo mu mugongo nko kurondera ikibanza ego ko muri campus ntihoroshe gukorera nipfuza rero ahantu nshobora gukorera heza abantu bose bashobora kubona hamwe n'ugize komanda avuga ati ndamusanga hana ego uno musi rero abanyeshuri ni benshi kandi biragaragara yuko ubuzi bwabuze bwa leta duhamagarirwa kugira ngo twironderere ubuzi twebwe ubwacu. Ngiki wo hanura nk'ugwaruka nago kugira ngo rushobore kurondera impano zago kugira ngo nago rushobore kwiteza imbere? Ego no hanura ugwaruka kuja hamwe n'abandi ko bavuga bati umutwe umwe ntiwigira inama. Iyo abantu jene bamaze kuja hamwe bakayaga ku buzima bwacu bwa kazoza ndibaza neza noneho nta numwe abura impano niko nyene impano zacu usanga zicaye kandi kubera uburi umwe ntumenya ati iyi impano yanje yofasha iki mugenzanje. Rero bagishoboye kuja hamwe baje hamwe bakore bashira hamwe ivyiyumviro byo bafasha kwiteza imbere. Ego nico no bahanura kuja hamwe icyambere no kuja hamwe hama biyumvira umugambi ubatuma biteza imbere. Reka rero ndagushimira Anjubera ku mwanya mwaduhaye twizera yuko n'ikindi gihe twabatuma ko muzo ushobora kwitaba akamu kacu. Ego nuko rero bakunzi ba PITV aha niho turangirije kino kiganiro twakimona Anjubera umunyeshuri muri kaminuza yashoboye kuvumbura impano imwinyegejemwo yo gukora ubusharizo butandukanye mu impapuro tuzi yuko ari ikintu gisanzwe ariko kikavamo ikintu gikomeye cyane. Tushigikire rero impano zo gwaruka rw'u Burundi mu mpande zose mugire subscribe mwe kumuna Moses Angelo bye bye.